Bakunzi ba televiziyo y'igihugu turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro tugira ngo tubashikirize. Uno munsi tukayaga kubijanye n'urugendo umugwi w'igihugu ujejwe gukuraho inzitizi zitajanye n'amatagisi mu rudandazwa BNT wakoreye ikigoma mu gihugu ca Tanzania. Ku magenekerezo ya 17 na 18 ndamukiza umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ibijanye no gukuraho inzitizi zitajanye n'amatagisi mu rudandazwa BNT waragize urugendo ikigoma mu gihugu ca Tanzania. Intumbero y'ugo rugendo kuko kwari ukugira ngo abagize uwo mugwi barabire hamwe n'abajejwe intwaro umutekano hamwe n'abagizatunga bo mu gihugu ca Tanzania ukuntu igikorwa cyo guhanahana ibidandazwa muri ivyo bihugu bibiri byo koroshwa gusumba. Aha mukamenya ko ikigoma hariho ikivuko kinini abarundi bakoresha mu gushikana ibidandazwa biba vyaciye ku kivuko ci Dar-es-salaam mu gihe cari kimaze imisi itari mike kidakoreshwa n'abarundi kubera ko umuhora w'indarayi warumaze imyaka 6 udahita mu gace ka Uvinza na Kigoma aho akaba ari muri Tanzania. Hariho umugwi wigeze waje ngaha mu mwaka uheze hari tariki 28 gushika tariki 1 z'ukwezi kwa gatandatu wari umugwi w'abadishiramu ry'abadandaza mu Burundi ingwita Safe Seibe baraje kugira barabe inyuma y'iyugururwa y'umuhora w'indarayi yuko abarundi boshobora kuhacisha ibidandazwa bigashobora gushika i Burundi bizimbutse. Barabonye inzitizi nyinshi bobo kubera ta buryo badafite uburenganzira bwo kuzikuraho. Mu Burundi tukaba dusanzwe dufise umugwi ujejwe ico gikorwa baragize icegeranyo baraza baradushikira batubwira bati mugende Tanzania muvuga n'abatanzania murabe yuko abagwiza tunga boshobora gucisha ibidandazwa kuri umuhora w'indarayi uvi Dar-es-salaam gushika ngaho Kigoma hama gaca bifata ubwato bigaca mu kiyaga ca Tanganyika gushika ku kivuko ci Burundi bigashobora gushika bizimbutse. Hano rero twaje kugira ngo tuganire n'abatanzania abagwiza tunga abatanzania tuganire n'abarongoye ino ntara ya Tanzania ya Kigoma kugira ngo turabe yuko twokwigira hamwe ingene inzitizi zose ziri mu rudandazwa zoshobora kuvanwa. Bamaze gushika ngaho baciye bagendera ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu bakoresheje umuhora w'indarayi. Muri iryo shirahamwe bakaba bamenyesheje ko leta ya Tanzania yatanze uburyo bukwiye kugira ngo iryo shirahamwe rishobore kuronka ibiduga bikwegana 14 bimwe bita wagon. Iryo shirahamwe kandi rikaba ririndiriye izindi modoka 13 nazo nyene zikwegana. Kubwo muhora rero abarundi bazoharonkera akarusho mu gushikana ibidandazwa bitabazimvye cyane kandi mu mwanya muto ugereranije n'umuhora w'ibarabara rya Dar-es-salaam Kobero gushika i Bujumbura. Twashoboye kugendera uno muhora w'indarayi n'umuhora rumaze igihe kirekire imyaka 6 wugaye kubera hari habaye ingorane hari ya mu gace ka Uvinza. Ubu rero waruguruwe urakora n'abatanzania batubwiye yuko baronse izindi modoka nshasha bya bimodoka bimwe bikoresha umuhora w'indarayi hariho bamaze kuronka 14 mu byo batubwiye bakabimbirije kuronka izindi 11 zoca ziba 25. Ubu rero umuhora urakora kandi ukora neza. Gusa abarundi abagwiza tunga abarundi ntibarawumenya neza gukora batubwiye yuko ari umuhoro uzimbutse cyane kuko kuva Dar-es-salaam gushika hano ikigoma ni birometero 1254 gusa. Hanyuma bica bifata ubwato gushika mu Kigoma ku kivuko ci Bujumbura. Aha rero nashaka kumenyesha nk'abarundi bene wacu ko baratwumviriza bakuru rudandazwa abagura abagurisha yuko ubu abantu bazana ibintu bikuye muri Tanzania bo kwijukira indarayi. Muti kubera iki nkiyo ikamyo ivuye ku kivuko ca Dar-es-salaam gushika Bujumbura ihagera ku madolari ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6 kandi abari kamyo imwe ikonteneri imwe babita ikonteneri ifise uburebure bwa 40 hakaba n'indi y'uburebure bwa 20 ishika Bujumbura iri hagati y'amadolari y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 6 ariko biciye ku ndarayi bigaca bica mu mazi igishika Bujumbura iri ku madolari atarenga ibihumbi 2. Nko ku bantu babagwiza tunga bazana ibintu uzanye nk'amakonteneri bifise nk'amakonteneri 10 ari Dar-es-salaam umva bigusaba yuko urondera amakamyo 10 ariko biciye ku ndarayi bizira rimwe byose kandi bigashikira Bujumbura rimwe.
ikindi ciza cyo gukoresha iyo ndarayi tugirageje kuraba no mwibarabara ubwa mbere kwiyo ndarayi nta mabariyeri hari nta minzani hari nta mupolisi harazo guhagarika nta mudugo nta barabara bazovuga ngo ryaracitse ariko mwibarabara kuva uvuye Dar-es-salaam gushika Ikobero hari minzani 3 kare yahora ari 7 barayigabanije ni 3 hakaba ibituro by'abapolisi bitagira uko bingana aha muri iki gihugu ca Tanzania umupolisi abonye imparati y'imodokari atari yabo barayigenza ko bakayihagarika urumva muri wa mwanya utaye iminota 10 uhagaze nga kwibariyeri nimba bariyeri uhagaritse inshuro 10 murumva ko butaye iminota 100 mwe minota 100 rero izogaruka hezogaruka kuri wa muguzi wa nyuma kuko bajya abashoferi bose baguma basaba ico bajya kandi ubudandaza we ntahomba ayongera ko yamahera yose yatanze ariko biciye ngaha mu mazi nta biciye ku ndarayi bigaca byongera bigaca mu mazi nta masanganya haba umuntu ababwiye imidugo ibiri mu mabarabara imimanuko kenshi usanga imvura yaguye hakanyerera imodokari zigatemba kandi kenshi muri iki gihugu ca Tanzania imodokari itembagaye baca baguca amande ukariha ibarabara ukariha ibidukikije kandi ugaca ubirihira imisoro muri iki gihugu ca Tanzania ivyo bintu kuko baca baharura yuko uguruye cage container ariko ku ndarayi nta masanganya turabona gushika ubu kuva umuhoro tanguriye gukora no kuvuga yuko twohimiriza abagwiza tunga abadandaza bose ko bocisha ibintu ngaha kuri indarayi ku ndarayi no ngaha ku kivuko ca Kigoma bigaca bizi ku kivuko ca Bujumbura. Ahandi uwo mugwi wagendeye ni ku kivuko ca Kigoma aho abagize umugwi w'igihugu ujejwe gukuraho inzitizi zitajanye n'amatagisi mu rudandazwa washaka kuraba ingene amato y'u Burundi yoroherezwa kuri ico kivuko mukamenya ko Ikigoma hakorera amato y'abarundi ashika kuri 16 udashizemo ubwato buto buto bukorera ku kivuko gitoyi ca hitwa Ikibirizi mu ntara Kigoma nyene aho usanga atasaha ishobora guhera umuntu atabonye ubwato bw'u Burundi. Uwo mugwi warashimishijwe no kubona ikivuko ca Kigoma baragihaye ibikoresho vya kijambere bifasha mu gupakira no gupakurura ibidandazwa. Akarusho karahari cyane kuko bwa mbere na mbere numuhora uzimbutse. Ibidandazwa bizoshika i Burundi bizimbutse ku buryo abarundi hora bavuga ngo ibidandazwa birazimvye bagiranije ibihugu duhana imbibe urara benshi abadandaza bahora baja kugura ibintu muri Buganda ubu rero abadandaza nibashobora gukoresha uno muhora bizoshobora gushika i Burundi bizimbutse ku buryo umuguzi azokoroherwa kamo twoshaka gutera abagwiza tunga nuko twababwira yuko uwo muhora wuguruye kandi uri gukora neza ababishoboye bashaka kubukoresha kugira ngo boroherwe ibidandazwa uko bobizana kose iyo shira hamwe ritwara abantu n'ibintu zikoresheje umuhora w'indarayi batweretse uburyo bafise bavuga ko bashaka gutwara ibidandazwa vyinshi n'abantu benshi kandi mu mwanya muto twobate akamutwe ushaka gutera abagwiza tunga b'i Burundi nuko bomenya yuko urya muhora wuguruye kandi hariho umugwi w'igihugu ujeje kuzozura kurikirana ukuntu uruja n'uruza rw'abantu cyari bidandazwa yuko biriko biroroherezwa. Ariko naho abagize umugwi bashima basanze hariho utunenge kubijanye n'inzitizi ivyo ngo bikaba ari nk'ibijanye no korohereza abakozi baje gukora amato y'u Burundi yagiriye ingorane ku butaka bwa Tanzania ko bwaje gukorwa ngaha ariko naho bwaje gukorwa ni za nzitizi dufise baca baturisha amafaranga menshi kuri rwaruhusha kugira ngo umuntu akore muri Tanzania aha turiha amafaranga menshi turihira abakozi mu gihe baje gukorera ngaha kubera tutakoresheje abakozi ba Tanzania abi wacu bashaka ko tubarihira amafaranga kugira ngo bashobore gukorera ku butaka bwa Tanzania no muri ivyo bintu muri mu nzitizi twaganiriye ariko batwemereye yuko mwe namwe ko turategura bazogerageza no kubona kandi bene uwo mugwi ku rwego rw'igihugu ca Tanzania utarashika ngaho Ikigoma. Ivyo bikaba mbere ari navyo bahavuye baganira n'abategetsi b'Ikigoma hamwe n'abikorera utwabo mu nama y'abahuje bukeye. Abarundi batubwiye yuko iyo bahamagaye abahinga mu gukora ubwato yuko badashobora batoroherezwa. Ico twakiganiye n'abatanzania kuvyerekeye byo kuronka uruhusha gukuza gukorera mu gihugu ca Tanzania kuko ibintu byo gukora ubwato birashobora guswara umwanya utari muto nk'imisi 15 n'irenga. Twavyumvikanye biri muri zo nzitizi turibaza yuko mu misi za bazoshobora koroherezwa ubwato bupfuye cyavugize ingorane
bagahamagara abahinga b'abarundi basanzwe babukora bakoroherezwa mu kwinjira mu kino gihugu ca Tanzania no kuronka uruhusha kugira ngo bakore ubwo bwato imisi bifuza. Mu bisanzwe iyi migwi y'igihugu ijejwe gukuraho inzitizi zitajanye n'amatagisi ziri muri ibi bihugu byose bigize kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Kandi bategeza gukora hose mu gihugu cyose zituro territoire. Tanzania ni igihugu kinini, ico twasanze ini Kigoma uwo mugwi utarigera uhashika. Naba mbwa Kigoma bavuga ko batawuzi. Ico rero ni ikintu tuzoganira na bene wacu bagize uwo mugwi wo muri Tanzania kugira ngo bashobore kuza barashika hano Kigoma baraba inzitizi zoba zihari. Kuko twebwe Burundi ahantu hose hari umupaka hose turashikaho. Mu gihugu hagati turashika tukaraba nyine abadandaza bari koroherezwa mu bintu byo kuriha amatagisi. Turashika mu mabarabara yose tukaraba ingene yuko atanzitizi ziri mu mabarabara abadandaza iyo bazanye ibidandaza byabo boroherezwa. Mugabo rero hano Kigoma twasanze yuko umugwi wa Tanzania utashaka gushikaho. Ico ni ikintu tuzokwicarira mu nama zizokurikira ko turakunda kubonana kenshi mu manama. Ku ruhande rw'abanyatanzania nabo bavuga ko bagira ingorane iyo baje kurema amasoko y'u Burundi na cane cane mu bijanye n'amatagisi y'umurengera abarundi batoza abatanzania ugereranije nayo abarundi batanga. Ikindi kandi ngo nta bubiko bw'ibidandazwa ku mipaka, ivyo ngo bigatuma haba ingorane iyo hageze gupakurura. Abarundi n'abatanzania bamaze kubona inzitizi zibonekeza ku ruhande rwose bacu bahurira hamwe kugira ngo bige ingene izo nzitizi zova mu nzira. Iyo nama rero ikabatanguwe n'ijambo ry'umuhanuzi mukuru w'urongoye intara Kigoma Deogracias Sango. Uwo nawe akaba yarashimye ko uwo mugwi w'u Burundi witavye akamu watewe n'abagwizatunga b'abarundi n'abatanzania igihe bahura mu mwaka wa 2017 kuko ngo bari basavye ko uwo mugwi wohaseruka kugira ngo bari kumwe n'abatanzania bige uko izo nzitizi zokugwaho. Abanyatanzania nabo nyene batubwiye yuko hari inzitizi baragira ingorane iyo bagiye Burundi. Ningorane bari bagize no gutuma mu mwaka weze muri ya nama nababwira agizwe n'abazigwiza tunga bi Burundi baje no muri Tanzania bari batubwiye yuko ngo batoroherezwa mu mabarabara na cane cane uvuye imabanda uja mu Rumonge. Iri barabara mabanda Nyanzarake Rumonge yuko kenshi bakunda guhura usanga amabariyeri y'abapolisi ngo bakabahagarika bakamara umwanya muremure ngo bakaba n'amatagisi bavuga ko bashaka gutanga bavuga ati twari tuyazi. Bakavuga yuko iyo bashoye ibidandazwi ni Burundi cyane cyane ibigori n'ubududu yuko bataronka amasoko. Bashoye kudusaba hari ibintu badusavye tuzokwigira hamwe tukaraba yuko nabo ushaka koroherezwa. Muga mu bisanzwe twebwe i Burundi nta ngorane ko umugwi urakora neza. Inzitizi iyo zibonye urucuzi kuraho mu mwanya muto. Ku ruhande rw'u Burundi Emile Ndigiriye asanzwe arongoye umugwi w'igihugu w'u Burundi yarashimye indongozi za Tanzania ku migenderanire myiza yamye iranga ibihugu uko ari bibiri. Yongera kandi aramenyesha ko banezerewe nuko umugwi wakiriwe mu ntara ya Kigoma. Mukamenya ko igihugu ca Tanzania n'u Burundi vyose biri mu ishirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu bijanye no guhanahana ibidandazwa, Tanzania nico gihugu kiza imbere mu karere kuko 80% by'ibidandazwa vyinjira mu Burundi bica ku kivuko ci Dar-es-salaam muri Tanzania. Nayo ku rwego rw'isi Tanzania iza ubugira kabiri inyuma y'igihugu c'Ubushinwa. Muri ico gihe kandi Emile Ndigiriye arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukuraho inzitizi zitajanye n'amatagisi mu gisata c'ubudandaji yaciye aha ijambo abo bari kumwe kugira ngo basigurire abatanzania ingene mu Burundi bariko barakuraho inzitizi zitajanye n'amatagisi mu gisata c'ubudandaji. Hatanguye Eric Ntangaro arongoye ishiramwe ry'abatwara abantu n'ibintu mu rudandazwa ndengambibe. Uwo nawe akaba yarerekanye ingorane bahura nazo muri ico gisata ku rwego rw'akarere, ahanini zikaba zishingiye ku bukene bw'ibikoresho n'inyubako nkenerwa ku mbibe. Hariho kandi ingorane zijanye n'amabarabara mabi n'abajejwe umutekano bafata umwanya munini mu kugenzura ko ibidandazwa batwara bikurikije amategeko. Ubwa mbere inzitizi ya mbere twagize ngaho Kigoma, uyu mugwi w'igihugu twayo dufise mu Burundi Kigoma nta uhari. Uri Dar-es-salaam, uri igihugu ca Tanzania muri twari igihugu kinini cyane gisumba ibihugu byose byo mu karere bifatanye. Abo bakorera Dar-es-salaam rero kenshi ntibamenya ibibera Kigoma. Ni mu gihugu ca Tanzania intara ku ntara kenshi zirigenga mu byo zikora. Tukaba twasavye yuko uyu mugwi wobaho
babitwemereye cyane ko mugwi bazowushiraho ariko n'amategeko ni ibintu basaba bangaha Kigoma ariko abazobibemerera bizova Dar-es-salaam ku mugwa mukuru babitwemereye ko bazobikora iyo nzitizi ya mbere yahabaye twanaho ntitwari dufise abo twovugana tuti hariho umuntu agiriye ingorane ngaha kugira ngo bamufashe ariko ubu naho mu gutarashirwaho n'itegeko rya Tanzania batwemereye yuko abo twari kumwe tuzoza turafashanya habaye inzitizi tubabwira nabo batubwira hari nk'umunyatanzania agira ingorane mu Burundi ikindi zindi nzitizi zikihari gushika ubu ubwa mbere hari hiyo minzane n'ubu ikihari mu mabarabara hari habo abapolisi bahagarika hariho amabarabara atameze neza kubera abenshi bagicisha ibidandazwa mu ibarabara ivyo twabiganiriye n'abanyatanzania batubwiye ko bazodufasha bikagabanuka. Uwundi yagize ico ashikiriza ni Rosine Tuyishime akora mu kigo OBR. Mu kiganiro ciwe yarerekanye intambwe ikigo OBR gitoza amatagisi n'amakori kimaze gutera mu korohereza abanywanyi mu bijanye no kuriha amatagisi. Aha mbere umuntu akaba yovuga ishigwaho ry'imipaka yubatse mu buryo bwa kijambere ari byo bita poste frontalier arrêt unique nishigwaho ry'umupaka umwe mu Rudende mu karere eka n'umutekano w'idandazwa imodoka n'abashoferi ikigo OBR ngo carashizeho ubuhinga bugezweho eka n'umutekano w'idandazwa w'imodoka n'w'abashoferi aho ikigo ngo OBR carashizeho ubuhinga bugezweho kugira ngo hagize ugira ingorane bice bimenyekana vyihuta. Ikigo OBR carafashije cyane mu kuva mu gukoresha ubuhinga bwa none mu bintu bijanye n'amaduwane bwitwa Askudawote. Ubwo buhinga bwarafashije cyane kuko butuma urudandazwa runyaruka kandi n'ubuhinga umuntu ashobora gukoresha ahantu ariho hose bisaba gusa yuko aba afise umuhora wa internet. Kera byasaba yuko uba wegereye ngaho muri ico kigo mugabo ubu unye iyo ufise umuhora wa internet urashobora gukora koresheje iyo Askudawote. Hakabaho hariho n'umugambi w'aba opérateurs économiques agréés abantu bizewe mu rudandazwa. Uwo mugambi urafasha cyane kuko abo bantu bizewe iyo bazanye ibidandazwa vyabo barabanyarukiriza ku mupaka kandi ivyo bidandazwa vyabo bica bigenda muhira iwabo. Harabayeho rero no gushira mu ngiro umugambi umwe wo ku mipaka aho umuntu ashika akagirira ibikenewe byose bijanye no gusohoka imbibi akabigirira ahantu hamwe atarinze kuja habiri ari byo bita one stop border post. Hakaba harabayeho kandi n'umugambi wa territoire douanier unique ifasha cyane abadandaza kuko bashikanye igidandazwa cabo Dar-es-salaam ibikenewe byose bica bikorerwaho bagaca bazana igidandazwa cabo gishika muhira iwabo atakindi kintu kwize gusaba. Ikiganiro kigira gatatu naco nyine caremeshejwe n'umurundi aserukira ishirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi. Aha akaba yabariye abaraho intambwe iboneka mu gisata c'amahinguriro. Ubu mu Burundi rero ngo bikaba byoroshe cyane gushinga ishirahamwe no kurironsa ibituma ryoroherwa mu gukora. Umuntu akaba aronka umuyaga nkuba uruhusha rwo kubaka kuronswa ingurane n'ibindi. Abarundi rero bakaba baramaze kwijukira gushinga amahinguriro. Muri iyi minsi turabona yuko leta y'u Burundi iriko iritaho gushiraho ingingo zorohereza abanyamitahe kugira ngo bashobore kuza gushinga amashirahamwe yabo ngaha i Burundi. Ahanini turavye nk'urwego rwa API rujejwe korohereza abanyamitahe tubona yuko bariko
barashiraho ingingo zikomakomeye zorohereza abanyamitahe ntanze nk'akarorero nka barashizeho amategeko agenga amashirahamwe muri ayo mategeko biraboneka neza yuko bifuza yuko abarundi batari bake ko bashobora gushinga amashirahamwe yabo na cyane cyane n'ayo mategeko agatuma hashobora kuza abanyamitahe b'abanyamahanga baje gushinga imitahe yabo no kuza amashirahamwe yabo mu Burundi. Dufatiye nko ku biharuro by'urwego rwitwa doing business berekana yuko hariho kigorofaniya cyane leta y'u Burundi yashoboye gukora kugira ngo bitume abanyamitahe bo mu bindi bihugu bashobora kuza gushinga amashirahamwe i Burundi. Umuyobozi w'ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe umuhora w'indarayi ngaho i Kigoma muri Tanzania nawe nyene yararemesheje ikiganiro kubijanye n'igisata ajejwe. Yavuze ko uwo muhora usigaye ari nyabagendwa mu gihe wari umaze imyaka 6 udakora. Ivyo ngo bigatuma hashobora kunguruzwa abantu benshi n'ibidandazwa vyinshi mu mutekano ntangere. Uwo muhora rero ukaba kandi ushika ku bivuko bitandukanye nka Dar-es-salaam, Tanga na Mwanza. Inyuma y'ivyo biganiro bitandukanye abari muri yo nama bose bakaba biyemeje gushiraho umugwi uhuriwemo n'abarundi n'abanyatanzania kugira ngo bakurikirane ku munsi ikibazo cyo gukuraho inzitizi mu rudandazwa hagati y'ivyo bihugu na cane cane hakurikijwe ivyashikirijwe muri yo nama. Ku ruhande rw'u Burundi ngo bakazobonana vuba n'umugwi w'igihugu wa Tanzania ujejwe gukuraho inzitizi zitajanye n'amatagisi mu rudandazwa kugira ngo bashire mu ngiro ivyavuye muri urwo rugendo. Mu misiza dushobora kuzoshiraho umugwi twamaze kumvikana yuko tuzoja gushiraho umugwi mutonya uzogerageza gukurikirana ku munsi inzitizi ziraba hano muri hano i Kigoma n'inzitizi ziba i Burundi zituma urudandaza hano rw'ibidandazwa hagati y'igihugu c'u Burundi na Tanzania zitagenda neza. Hama uwo mugwi uratubwira ku munsi izo nzitizi kugira ngo tuzikurikiranire hagufi. Aha rero mbere akaba ariho haciye harangirira ikiganiro tukaba tubashimiye mwese. Imana ibahezagire.